Ndabaramukije mwese mudahengeshanya kwama mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage. Tugeze mu mwanya wo kubashikiriza icyumviro cuno munsi. Icyumviro cyacu cuno munsi tuza kugisanga mu Bifilipi igice ca 4 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'indwi. Reka rero ndabatumire mwese dusomere hamwe iyo mirongo. Reka dusome. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba mubimenyeshe Imana mu gusenga no kwinginga bifatanije no gukenguruka. Umurongo w'indwi, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoteramira imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Icyumviro cyacu rero cuno munsi gifatiye kuri iri jambo rituzana kutiganyira. Ndakunda cyane Imana. Imana irabizi neza yuko muri ino si duhura n'ibintu byinshi, urafite ibintu byinshi cyane ukeneye gushikako mu buzima bwawe, ariko kenshi hari gihe umengo nturi kurabona inzira yaho bizoca. Rimwe na rimwe abantu bagaca bata umutima, bagatangura kwiyumvira inzira zitarizo, maze umugwanizi agacaronka ikibanza cyo kubaganza no kubifatira no kubereka izindi nzira zitarizo, inzira zidahesha Imana icubahiro. Mugabo kuno munsi biciye muri kino cyumviro cuno munsi, Imana iriko irakubwira ngo ntiwiganyire, kuko uri umwana w'Imana. Imana gusikindwe gusaba ikubwira ngo numenyeshe, numbwire ico kintu ukeneye, nunyizere yuko ndi umuvyeyi wawe, niwizere yuko nshoboye vyose, niwizere yuko nshobora kukuraniriza. Rero nashaka kugira ngo ndagutera intege wewe uri kurankurikirana, kugira ngo umenye yuko Imana wemera, Imana usenga ni Imana nta kintu na kimwe kiyinanira. Nagomba ngo utuze, utekane mu mutima wawe, vyose ubigomorere Kristo, vyose ubibwire iyo Mana, kuko irashoboye. Hari Imana ibona ibwina mu mutima wawe, na vya bindi udashobora kubwira umuntu numwe, mugabo Imana iriteguye. Mbega waruzi yuko n'amarira uri kurarira Imana ishobora kumenya ikiyagize, kubera yuko niyo yakuremye. Reka rero kugenda kwiyumvira guca mu zindi nzira zidahesha Imana icubahiro, reka kugenda kuririra abantu, mugabo reka vyose ubibwire Imana. Turafite isezerano ngaha ku murongo w'indwi, baratubwira ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, ngo azoshibamira cyangwa se azoteramira umutima wawe n'ivyumviro vyawe. Iki rero nico kintu kica kitwereka umugambi w'Imana kuri twega abana bayo. Imana irashaka yuko ugendana amahoro, amahoro atava kuvyo wafunguye, amahoro atava kuvyo ufise mu bubiko bwawe, amahoro atava ku kuntu uvugwa neza, mugabo amahoro atangwa n'Imana yonyene. Rero nagomba rero ndakwifurize muri kano kanya uri kurankurikirana ngo ico kibazo nyene ufise kirashobora kuba ari kimwe, bibiri, bitatu canke vyinshi cyane, uko bingana kose nashaka ngo ubimenyeshe Imana, kuko Imana irakwitwararitse. Hari irindi jambo nashaka kugusangiza riri muri Petero wa mbere ica 5 umurongo w'indwi, avuga ngo tuyikorere amaganya yacu ngo kuko itubabara. Imana irakubabaye, Imana irifuza kukugira neza. Rero rero nashaka kurangiriza kino cyumviro cuno munsi, nashaka kubwira ngo Imana iragukunda, ntubandanye wiganyira, mugabo vyose ubimenyesha Imana. Imana rero ibandanye ikugira neza, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyose bica kumbonesha kure televiziyo Heritage. Murakoze.